bakunzi twamaze usanga ijambo ry'Imana ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 18. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 18 handitswe ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana izina ryo ni Yohana. Uwo yazanywe no kubiga ishinga ntahe ngo ashingire intahe umuco kugira ngo bose bizere kubwiwe. Umuco uwo siwe muco ariko kwari gushingira intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenye. Yaje mu vyiwe ariko abiyo ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Niyo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo ariko bavyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe twitegereza ubwiza n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana mushingira intahe arasemera tuwo niwe navuze ntuzi inyuma yanje niwe yari uwa mbere kuri je kuko yariho ntarabaho. Kuko ibibogaboga muri we arivyo twahawe ko twese n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Kuko ivyagezwe vyazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo. Nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege aba mu gikiriza case niwe yimenyekanishije. Imana ishimwe cyane. Twasomye imirongo iryoshe myinshi mbwa umurongo mpagarako n'uyu. Kuko ibibogaboga muri we arivyo twahawe ko twese n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Imana ishimwe cyane. Ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Ibibogaboga muri Yesu, ivyuzuye Yesu. Mukundwa ndakwifurije kuronka ivyuzuye Yesu. Kuboga umwana bonkeje cyangwa bahaye amata agahaga kubera umushishito w'ubutaraguka, estoma y'ibitaraguka neza biza biragaruka. Bavyita kuboga. Yaruzuye, ivyuzuye apande misigazwa, ivyuzuye nivyo twahawe. Imana ishimwe cyane. Wakira ivyo byiza, ubuntu bugerekanye n'ubundi. Ubuntu ni gitangaza, kugirirwa ubuntu, faveur, imbabazi, gutoneshwa, kurabwa neza biraryoshe ariko bigeretse ko nibindi. Uyu munsi namba hari imbabazi wabonye wongerwa izindi, namba hari kugira neza wabonye wongerwa ibindi bigeretse kuri bigerekeranye. Imana iguha ibigerekeranye. Yohana yamubonye kenshi, yamuvuze vyinshi, aravuga ngo niwe mutsima w'ubugingo, niwe rembo ry'intama, niwe mwungere mwiza, niwe mazi y'ubugingo. Haleluya! Niwe mutsima wamanutse uva mu ijuru. Amwita amazina menshi, niwe kuzuka n'ubugingo. Imana ihabwa icubahiro. Niwe muco w'isi. Ivyo byose avuga n'ibindi Paulo avuga ngo niyo shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu kuzuka mu bapfuye. Haleluya! Niwe kunengesera kose. Imana ishimwe cyane. Ivyo byose bavuga nivyo bibogaboga nawe bigushikeko, bikubeko. Kwakira Yesu bitume uronka. Wewe wamwakiriye uryoherwe. Nico gituma bivuga ngo kubakunda Imana byose bifataniza hamwe tuzana ivyiza. Naho hari bibiri kuracamo kubera uyu biraguhindukira vyiza. Imana iguhezage. Utarakizwa uyu munsi ufata ingingo y'ukwakira Yesu umwami n'umukiza wawe. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa wewe n'abawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.